Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuganira n'abagwizatunga inzira y'iterambere ry'ubutunzi ridakumira, ico nico cari civugo c'inama rukokoma igira kabiri y'abagwizatunga bakorera mu gisata c'abikorera ivyabo, inama bise Umuzinga Day. Iyo nama yamaze iminsi ibiri kuva ku igenekerezo rya 27 Munyonyo uno mwaka. Kabaye akaryo k'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko kunegura uko abagwizatunga bakora batisunze amategeko. None umukuru w'igihugu yoba afise inguvu zingana gute kugira ngo afate ingingo ruhasha ku bagwizatunga batisunga amategeko? Inyishu ni muri kino kiganiro Kw'isoko, mugira mushikirizwe na jewe Jean Marie Ndabashinze, ndabahaye ikaze. Mwijambo ryo kugurura ibikorwa vy'iyo nama, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahamagariye umwe wese mu baraho gukorera mu muco, kuko ngo bitagenze uko atazokwihanganira abo batazoba bariko bakora ivyo bishakiye. Evariste Ndayishimiye: tugeze irihuriro umenga hariho kunyinyana hagati y'abagwizatunga n'uburongozi bw'igihugu. Kubera iki? Kubera hariho abagwizatunga bari babeshejweho n'inzira mbi. Uburongozi bw'igihugu rero bwaje kubashira mw'ibarabara ryiza ritomowe. Muze murabe n'umwana avutse avuka arira, mugabo mubwiye ngo subira mu nda ntiyosubirayo. Uwo bahitisha mwese ngo subira mwibere mu nda ba mama banyu, ndazi ko utawovyemera, muga mwese mwararize igihe mwavuka. None nk'umuntu yahora yimba ubutare bw'u Burundi akijanira hanze ntitwigere tubona ikije mu Burundi, ugaca umubwira uti kuva ubu ntukorako bigenda uko, agacarira, woca umuhebera? Umuntu yari yaramenyereye azanye kontenere 10 z'ibidandazwa akariha ikora igikontenere 2, uca umubwira uti kuva ubu uzoriha 10 zose, agacarira, uca umuhebera? Muri iyo nama umukuru w'igihugu yasabye ibanki y'isi yose kubandanya ishigikira Burundi, ariko kugira ngo igihugu gishike mu bihugu biriko biratera imbere mu mwaka w'ibihumbi 2040, uwuserukira ibanki y'isi yose mu Burundi yasabye leta y'u Burundi ko yokwihutira guteza imbere igisata c'intwaro ibereye no kubahiriza abagwizatunga. Dukurikire Hawasise akabaserukira ibanki y'isi yose mu Burundi. Pour faire du Burundi un pays émergent en 2040 et développer, kugira ngo Burundi bube igihugu cifise mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, uguteza imbere igisata c'abikorera utwabo birakenewe cyane. Birasaba ko hongerezwa inguvu mu guhagarika ihungabana ry'ubutunzi bw'igihugu, gutsimbataza intwari ibereye no gushiraho icuka ciza gituma abagwizatunga bakora batekanye mu mutima. Ibanki y'isi irashigikiye ivyo bikorwa, ikazofasha mu bijanye n'ubuhinga hamwe n'amafaranga bizokoreshwa mu guhindura ibintu bimwe bimwe bizotuma icuka kimera neza ku bagwizatunga. Ayo mafaranga azofasha kandi gushira umutahe mu gisata c'abikorera utwabo, gutera imbere na cane cyane mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu, amasoko ntanganguvu hamwe n'ubuhinga bwa none. dans le transport, l'énergie, sans oublier la digitalisation. Igikorwa umukuru w'igihugu yihaye ngo kizomugora gushira mu ngiro. Ivyo bivugwa na Shovino Mugwengezo arongoye umugambwe IPD Zigamibanga, agafatira ko abo bagwizatunga bikorera ivyo bavuga yuko bishakiye arabasanzwe bamwegereye. Ngo biragoye rero kugira ngo aze yitandukanye nabo ngo afate ingingo ruhasha. Shovino Mugwengezo: bizoca hehe? Arabanza yicutse n'ukuri kose, arabanza yicutse hanyuma amenye kuja no kubandi. Yega biragoye. Umukomerisa wa mbere mu Burundi no munsi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'umutambukanyi wiwe. Umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'umuhungu wiwe. Umukomerisa wa mbere no munsi mu gihugu n'abantu bo mu muryango, hagaca hakwirikira ubonye rero bazinanye. Urumva
none nk'ujejwe intwaza ngabo mu gihugu akaba kandi ari muri ico gisata c'ubutunzi mwumva vyo vyariki hariho intambwe vyotera mukumva ngo urumva numugwi umwe iyo maze kuba umugwi umwe rero c'est un groupe homogène umukuru umugambi usanga nawe afise ivyiwe ivy'amazi umutambuka yiwe ngo ari mu bindi rero birebire cyane none aca yishuza ikozi nawe nyine ataritanga nawe mereke oya ntapfi urumva rero kandi ikindi kiraho rero iyo mumaze kuba umugwi umwe mwagendanye mwasangiye vyose n'ivyo ntuvugira ngaha biragoye mugabo biragoye acabura ububasha acabura ubutegetsi acabura le pouvoir réel na butegetsi nyabwo afise nico gituma ivyo bintu bizoguma uko zimwe mu ngingo zafatiwe muri iyo nama rukokoma y'abagwizatunga bikorera ivyabo harimo gufata neza ku rugero rumwe abagwizatunga bakorera mu Burundi kugwiza ibiganiro hagati y'abo bagwizatunga na leta gushiraho ico bise gishe unique mwishirahamwe ADEB rikorana n'abagwizatunga mu kuborohereza mu byo basaba mu kwinjiza canke mu gusohora. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko mwariko mushikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze naho butaha. Cari ikiganiro ku isoko.